turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi bimbonesha kuri GCTV. Uyu munsi akaba ari umunsi udasanzwe aho turi kumwe n'abashitsi badasanzwe, abantu basanzwe bakora mu kigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, ikigo gisanzwe gikurikirana abafise ingwara zo mu mutwe, bamwe babita ngo nabasaza, ariko ngira ngo complete technique mabaraza kutubwira ivyo ari byo. Rero n'abashitsi tugiye kubana mu kiganiro c'amagara y'abantu, ndibaza yuko baje kutubwira ibitari bike. Tugiye kuvugana kubijanye n'izo ngwara n'ivyo bamaze kurangura, na cyane cyane ico kigo ko gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kumbure baraje kutubwira ibikorwa bamaze gukora, baraje kutubwira ingwara zo mu mutwe ico ari cyo n'ukuntu bashobora gufata umugwayi. Rero turabahe kaze ni muri iki kiganiro c'amagara y'abantu. Nibaza ko umuntu wese ahari ashobora gushonda kuri subscribe canke akagira comment canke akagira share kugira ngo asangize n'abandi ikiganiro, kuko ingwara zo mu mutwe mu imisi zabaye ndanse. Reka rero iburyo ni moso bwanje mfise abatumire badasanzwe, sinzi ko araba mama barashobora kutwidondora mpereye iburyo bwanje. Murakoze. Jenny yitwa Gladys Dushime, ndi umuganga nkuko mwabivuze, nkorera mu kigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge, benshi bahita kwa Le Gentil. Unjejwe gutunganya ivy'imigambi y'ikigo, ama projet. Hama ndubatse mfise abana babiri. Turakwakiriye. Murakoze. Okay, ni umoso bwanje ndafise umuntu aboneka ko ahumuye, turabakiriye kwanza. Ego murakoze. Ego akazina kanje nitwa Ndayirukiye Orene, ndi umumama, mfise umushinga ntaho umwe n'abana 8. Nkorera kwa Le Gentil, imisi iraheze maze imyaka 19. Ego. Umuntu kuvuga murafise experience, ivyo bikorwa muramaze kubimenyera mu byukuri. Ego usivye ko biguma nyene umuntu ariko umunsi ku munsi, ubundi ho ubwo burambe ndabufise. Ego mwamaze kumva yuko ari abaganga babinonosoye bafise experience, no kuvuga ngo baramaze kuja mu gikorwa nyezina, baracumva kandi baragisobanukiwe. Tugaruke rero uburyo bwanje, uyu yitwa Gladys avuze yuko ari wasanzwe atunganya n'ibikorwa, no kuvuga ko umuntu adasanzwe. Gladys umaze ikiringo kingana gute mw'ico gikorwa muko kuvura abo bafise ingwara zo mu mutwe? Ego murakoze. Natanguye mu ico kigo nkorera imuyinga mu mugambi ico kigo cari haye cyo kwegereza ubuvuzi abanyagihugu. Hari mu bihumbi 2018, kuvuga ubu ndiko nabaye imyaka 4, naravuye imyaka 3, hama bumaze umwaka urenga gato mu vyo gutunganya imigambi, ama projet y'ikigo. Ego umuntu arashobora kumva Ikigo Cnpk, mbega nuwo tubwira ico kigo cyavuze ryari, gikora ibiki, ni gikico tuma abantu bahurumbira ico kigo cyane? Murakoze kuri ico kibazo. Hama Ikigo Cnpk cyavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana 979, hari mu mugambi wa leta, mugabo leta yafashijwe cyane cyane n'abafurera b'urukundo. Ego abafurira b'urukundo hano mu Burundi nibo berekanye cyane cyane ibikorwa byinshi mu kwerekana urukundo kw'abo bantu basa n'abahebwe n'abandi mu kibano, ahatandukanye. Murazi ko kenshi bakumirwa. Hama ni ikigo gifise ihangiro yo gutanga ubuvuzi bwiza, novuga mu gifaransa les soins de qualité. Ego ubuvuzi bwiza, kuko ni kigo gisanzwe kizwi ngaha mu gihugu comme hôpital de référence. Nico kigo novuga gifise ubuhinga bukwiye n'abavuzi bakwiye, duhereye ku banonoseye ivy'imyifato, abo benshi bita ba psychologue, abajejwe ikibano, ba assistant sociaux, abaganga basanzwe, hamwe n'abaganga banonosoye bita ba psychiatre, aba specialiste. Ego uretse nabo, kuko kubera ingwara zo mu mutwe zisaba ko umuntu avugwa mu mpande zose, no kuvuga dans son intégralité, umushaha, umubiri, ivyiyumviro. Turafise na volet yitwa volet yo kuraba ivyo kwizera ku muntu. Murazi ko benshi ngaho mu Burundi bazi ko ingwara zo mu mutwe, voilà la spiritualité, bazi ko ari uburozi, ari iki, kandi ko iyo bigushikiye ucuja gusenga. Rero turafatira no kuri ico kuco umuntu yizera kugira ngo tuvure umuntu. Ego ni kigo ciza citaho abantu nkuko bikwiriye, nukuri ntaco tuma abantu batagihurumbira. Nico gituma uza bumva ngo abantu ngegeye kwa Le Gentil. Ego murakoze neza cyane. Muramaze kumva ko ikigo Centre Neuropsychiatrique de Kamenge
chez Rugente abakuntu bakunda kwita ngo kwa Rugente ego ni ikigo kidasanzwe reka nje ku ruhande rwa Orene wowe uramaze gukora ako kazi kawe ko kuvura abantu bafise izo ndwara mbega nibihe bintu umaze kungukamwo muri make nko mu misegonda 30? Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo nukuri ntababesha kugeza nk'ubu niga byo kuvura mu ishuri yo kuvura mbere twabonamwo ivyo kwa Rugente na gake twavyiga akanya gatoyi ego sinibaza ko nzoja gukorera kwa Rugente mugabo bishitse nkaronka akazi ubu ko niyumva sinuba ngishobora kuba mu urgence hariya mu bindi bitaro ego ni vyiza cyane iyo vuye umugwayi yaje ubona bamwe barahebuye batakimunezwe mugabo yatuye agahenga ugasanga n'umuntu mwiza atwigisha ivy'imibano burya bajya n'abantu barihanga usanga bafise ingabire zitandukanye zinakomeye gose ku buryo batwigisha cyane ugasanga nawe imico yawe igiye irahinduka urigiyeho kwihangana urigiyeho kwegera umuntu wese ubona abandi bose baheze uwo mutima ugenda ukura yego ugerageje kuraba bajya abantu mu kibano bakunda kwita ngo n'abasazi ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu w'umusazi afata ibuye akambura impuzu nibaza muri aba mama sinzi kumbure ngo muratana kubitubwira ko mufura aba mama nkamwe umuntu arashobora kwibaza ati mbega ni gute umuntu ashobora kwegera urya muntu amaswe ya mbere bigenda gute ibyo byose nibibaza bariko baradukurikirana bashobora kwibaza wari wese mbere nico gituma ngira ngo kumbure n'abantu bafise izo ngwara ucu usanga bahebwe bakabata kuko bavuga bati kabaye ego gushika ubu jewe ubu sinoba nk'ibitinya mugabo mu misi ya mbere biba bigoye kandi no ku bandi bose birumvikana ko bitoroshe bibanza guca ivuta umuntu kuko umuntu yahinduye inyifato hari n'igihe ugenda uri bumuramire umufashe akagukubita mugabo ubu twebwe ibyo ntitukibitinya naho agukubita uguma kuri kurakwirikira kandi twebwe iryo jambo ryo kubita abasazi ni ukuri twebwe nk'ubu ndaryumvise numva nshishimutse nyene bikanka kubera yuko n'abagwayi nk'abandi bose yego twe tubita abagwayi bo mu mutwe iryo jambo rirababaza cyane umwisi umusazi aca yumva nyene ko tubita abagwayi bo mu mutwe yego murakoze cyane yego ndumva yuko mukora ibikorwa bidasanzwe ariko kandi mu Burundi bafise izo ngwara sinzi ko mwashoboye kutohoza kugira ngo mumenye ibiharura ariko naho mutoba murabimenya birigaragaza yuko izo ngwara ziri henshi mu ntara zose mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi mbega muraheza mukakira abantu bangana gute mwebwe mwico kigo cyane ego mu kigo cacu kijya bavuga ubushobozi bwo kwakira capacité d'accueil ego turamaze kugera kwakira abantu 183 mugabo uko bagiye muganga yari yabivuze ko bagiye baregereza ubwo buvuzi babisigura abantu bagiye barabitahura barikuramwe byo kuja kwivuza kwa barumenyi no kuja mu masengesho bagahebera iyo baraza barumva barabitahura bakaza ku bwishi tugasanga twarengewe kubera yuko ubu nubwo batarabitahura gose baramaze kuza baragira ari nayo mpamvu namwe nyene tuboneyeho akaryo kuko akakaryo mwaduhaye kazofasha gatume n'abandi bose bashobora kumva kwitwararika izo ngwara zo mu mutwe bazitwararike kumbure baziteho no ku rugero rwo mu mavuriro ari mato byunganire Cnpk kuko abo kwituye ubuvuzi butoye buri bwibanze bose baza kubera Cnpk ariyo yonyene ibifashe mu mino kandi bigira neza nubwo hari ayandi mavuriro mato bariko baragira mu mugambi muganga yabivuze bariko bagira kugira begereze babigira ivyabo ingwa zo mutwe zigira izabo kubera yuko ubu baziyumvira ukundi ntibazitahure abantu bagahebwa mu miryango bahebwe n'ababo kubera bavuga ngo n'amadayimoni nibirozi nibiki ugasanga ntibabitaye okay twakingurukiye cyane reka ngaruke kuri muganga Gladys mumaze kurumva ko ibigo byanyu bikenerwa gushika mu ntara zose z'igihugu mbega wogerageza kutubwira muri make aho muba mumaze gushikana andi agence sinzi kumbure ariko muvyita ariko n'imiburiburi hakaba ibindi bitaro bimeze nka Cnpk bishobora gufasha
abantu batiriwe baravunika ngo bave mu ntara bashika Bujumbura. Ego cyane Cnpk imaze kuvuka yariyumviriye ku zindi ntara murabona ko iri Bujumbura nabwiye ko yavutse mu 1979 mu 2011 yarashoboye gushinga ikigo kiri Gitega cyitwa Centre de Soins Mentaux Gitega hama inyuma yaho gatoyi mu 2014 irashinga Centre Neuropsychiatrique de Ngozi nayo ikorana cyane na Cnpk murumva ko ibigo biri specialize turiko turagerageza kubigwiza hagati mu gihugu ni iyo Centre de Soins Mentaux y'Igitega hama muri no hariyo Cnpk Ngozi mugabo uretse ivyo hariho iyindi migambi yagira rangurwa n'ikigo mu ntara nyinshi zitandukanye aho novuga nka Rutana muri hôpital Gihofi kandi gushika uyu munsi baracagerageza kwakira abagwayi nubwo imiti rimwe na rimwe ibagora imuyinga hôpital Muyinga bafise novuga nti service yakira abo bantu gushika no munsi rakora neza ni kimwe mu vyo Cnpk yishimira kuko yarafashije gose kugira ngo ico kigo iyo service ishingwe hama hariho no mu Giteranyi hariho mu ntara ya Cibitoki mu ntara ya Cankuzo muri Bujumbura Rirare mu Ruyigi Makamba mu Rumonge Bururi mu ntara nyinshi zitandukanye vraiment twaragerageje kwigisha abantu gusa ikintu c'imiti turasaba gose leta ko yo gifata mu ntoki kuko nubwo twabigishije haraho rimwe na rimwe imiti ibabera ikibazo ugasanga kuvura izo ngwara biragoye hama ubu rero hari umugambi Cnpk iri kirarangura ibifashijemwo na Coopération Suisse uwo mugambi watanguye kuva mu mpera z'2019 muri December umugambi ufise ihangiro ryo kwegereza ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe abanyagihugu ego ariko ntaguciriyemo ego shaka rero mudusigurire ingwara zo mu mutwe niki ni ryari mushobora kubona babazaniye umuntu mukavuga muti iyi si ingwara yo mu mutwe ni kindi kintu canke iyi ni ingwara yo mu mutwe mu gihe abandi baba bamuzanye bavuga bati bamuroze mu Burundi hariho yo mvugo bamuroze n'amahembe ndazi abafise ivyo bapfa mu miryango ntibabura ivyo bagirizanya bakavuga bati ntibishoboka ko nakashobora kuba yari umuntu akomeye hanyuma kiruka ibi ni bihembe mwebwe ni gute mushobora gukonscientiza mu kumvisha uwo muntu afise uwo mugwayi yuko iyo ngwara ishobora gukira canke mumenya gute rero ko ari ingwara yo mu mutwe nshaka bwa mbere mudusigurire ingwara yo mu mutwe niki murakoze ingwara yo mu mutwe ni ingwara iza guhungabanya umuntu mu nyifato cyane cyane n'ingene asanzwe yiyumvira n'ingene yitwara mu kibano umuntu yarabira cyane cyane ku ivyo bintu bitatu no kuvuga ngo nimba ari umuntu uyu munsi mwebwe murashobora kuvyuka mwiyumvira ku kazi mwiyumvira gutunganya udukorwa twa misi yose mugabo umaze gufatwa n'iyo ngwara yo mu mutwe haraho bamwe nk'abafite ingwara kabonga atashaka no kuvyuka yumva vyose vyaramurambiye vyose vyaramushishe bitagikunda ko atunganya ubuzima bwiwe nkuko byashoboka kandi abe ingira kimazi mu kibano no mu muryango wiwe rero mfatiye kuvyerekeye kwiyumvira ako niko karero notanga ko umuntu atagishobora kwiyumvira neza ingene yotunganya ibintu vyiwe eka mbere bikagera n'ahantu ku bafise ingwara novuga ni yibisazi vyamaze kwenyuza birashikaho yumva nk'amajwi abandi batariko barumva naco gituma mubona kenshi bitwara uko abandi batitwara voilà ivyo rero bica bigira ingaruka kukungene ibintu ku bintu ariko arakora mwebwe murashobora kuba mwicaye ngaha kumbure muramba barira ndatanga akarorero ari umugwayi mugaheruka mwicaranye ameze neza umugabo kubera yumvise ko abo bantu bagira bamwice akavyumva kandi akavyemera gose nukuvuga ni conviction ata muntu numwe ashobora kumukuramwo ivyo arabikwemeza neza ko abona ko haje abantu bagira bamwice kandi yumva ko abantu bagira bamwice ukazobona arirutse rero ni hamwe muca musanga umuntu asigaye yitwara uko atahora ugasanga arara yicaye kubera ariko yumva banaka bariko bamubwira ibi
canke agaca atangura kwitwara uko atahora abikora mbega kubera aho nyene nk'igihe umuntu yumva amajwi y'abamwica nta sano bifitaniye nuko yoba yarigeze kubirukwa ko n'abantu canke akabona abandi bantu bariko barica umuntu kumbure ivyo bintu bikaca biguma mu bwonko akazoja bibona sinzi ni ciyumviro niyumviro ego musanzwe ingwara ziratandukanye hariho abumva ayo majwi kubera ko bagize iyo ngwara yitwa psychose hariho n'abandi baba bari muri ico bita ihahamuka état de stress post traumatique babibamwo ako kanya nyene mugabo ugiye kumwumviriza neza ukamuha umwanya usanga ari umuntu mu bisanzwe ivyumviro vyo bitumbereye yego aba ari umuntu abakeneye kwitabwaho gose no gutahurwa kandi uwo kenshi n'iyi miti dutanga bafata igihe kirekire cyane n'ibikenewe cyane abakenewe ubufasha ahubwo bumufasha guhindura ingene agakenera umupsikologe voilà okay reka ngaruke umose bwanje muvyeyi uramaze kugira experience mu bo mwuga ego ushobora kutubwira rero ingwara zo mu mutwe ziri ubwoko meze bungahe ushobora kuvuga ati uyu muntu ndavye inyifato yiwe nkuko muganga Redis yamaze kubivuga ati jewe mbona uyu muntu agwaye ingwari iyi ni ikumbure mwe murafise kine mu vyita mu terme technique ego murakoze cyane abantu baraba bavuga nibisazi mugabo biri imice myinshi mbere muganga hari ivyo yagiye azaravuga yavuze ati akabonge ni depression yego aravuga ati état de stress post traumatique ikintu mwari mubajije nyene ati mbega ntaho umuntu ashobora guhindura imero agahindura uko yarari bivanye n'ivyo yahuye navyo cyane nyene arashobora guhura n'ibintu bakica umuntu abona canke nabagakubagurwa akagarukira kure ivyo bintu bikamukomeretsa cyane gose muri we ku buryo ahora asubira kubibamwo agasubira kubibamwo nk'uba nyene nk'uba ari mwico gihe ariko arahura nayo makuba n'ibindi biza uko nyene urabona ko hariho imijyano les conflits fonciers bigahera ngaho ingane ziturutse ku matongo yego ingane ziturutse ku matongo umuntu agasanga yarazeye uburaho n'uburamu ku gatongo akabona kagiye kumujana ibintu bikanduruka aho nyene agatangura agahindura inyifato kubera atawe kwizigira kubaho mugabo kenshi ivyo bifise aho vyazananye bifise cyo twita facteur déclencheur facteur favoriza kenshi birorohera bamuganga kubavura kuko iyi migwi yose yunganiranira mu kuvura bagiye hamwe bagashira ingufu hamwe abapsikologe bakajaho les assistants sociaux bakamushigikira berekana ngene imibano ikwiye kugera na bamwe berekana muri spiritualité dimension spirituelle berekana ivyo kwemera bakerekana ko nubwo abantu bafise imico mibi Imana ntiyashuremeye kubera gutyo bakamukariza umutima bigatera biza biri imice myinshi ku buryo binagora kuyerekana muri aka kanya ego ariko ingwara zo mu mutwe zirahari ziratandukanye hari abantu rero baja mu vyumba vy'amasengesho bakavuga bati mw'izina rya Yesu arakira mugabo nyene ukabona n'umuntu yataye impuzu mwebwe abo bantu babashikiriye mu bafashiki ko ngira ngo kumbure namwe murabakirisu sinzi nk'abakirisu kandi mukaba muvura iryo zina rikiza mu vyakira gute ego murakoze cyane nimba ntohava ndabarambira no baha igishinga ntahe ego kubijanye n'ivyo hajya bahora bavuga ati tout excès mauvais nivyo bintu iyo bigiyemwo cane ukabibamwo mu buryo budasobanutse biraba inyandara y'ingwara ico bavuze ivyiyumviro byo twita redelier n'amapense ari erroné rero hari ico bavuga ati amadelire mystique mystico religieux nakararo k'umugwayi twarose twavuye ngaho yarafite kwemera ko muri katolike hari hegereje ujya munsi mukuru wa Pentecote hariho umugirwa rero muri Eglise Katolike bagira bakagira nevene amasengesho bagira iminsi 9 hama bahejeje bakatora ico bita ingabirano rero uwo mugwayi yadushikiriye yari yabaye mu ivyo bintu aratora ingabirano y'ukwemera aca yiruranisha na verset biblique umurongo wo muri Bibiliya uvuga ko
uzogira ukwemera kungana n'agatete ka sinabi Ego. azobwira imisozi atirandure mugende mwite mu biyaga mugire Ego. gute izoca imugamburukira Ego. ubona rero uwo muntu hariho umusozi wari kongira umuntu badahuza bafise ico bapfa aca aragenda nyene aca ategeka umusozi ko wirandura ukagenda ukabisa ati ubu ntacu ufise uvuga natoye ingabano y'ukwemera ndayifise urinda kunyubaha ukangamburukira ukaranduka ukagenda arabivuga rimwe kabiri abona ntibikunze hama ingwara yiwe yahereye aho nyene ati ntivyumvikana ngene je ntoye ingabano y'ukwemera mugabo ivyo nabitegeka ntibingamburukire rero yarageze ngaho bamwe bari muri ya dimension spirituelle baramufasha baramwereka ngene ukwemera kugenda baramutosorera ivyo vyiyumviro vyiwe avamwo aratora mitende yego urakaze cyane reka ngaruke kuri Gladys mugerageje kuvuga mu ncamake nibiki bituma umuntu agira ingwara zo mu mutwe. Murakoze kuri ico kibazo kandi n'ikibazo gikomeye cyane. Bimwe mu bintu novuga bituma umuntu agwara mu mutwe kandi tumaze imisi tubona gose ni kunwa ibiyarwa mutwe. Ego. Izi nzoga zikaze leta yirigwa irabuza urumogi aba jeune basigaye biha gose n'ukuri biragwaza mu mutwe. Ego. Gira ngo muboneho nakaryongira ko kuhimiriza n'ukuri abavyiha ndazi ko bigoye kuvamwe ko twama twabakiriye turabona ingene bigoye kuri bo kugira ngo bitandukanye navyo mugabo kandi ndabatera intege birashoboka kuko hariho abashoboye kubivamwe abavyiha bose n'ukuri mumenye ko arakanya gatonye umwanya n'umwanya mushobora kwisanga kwa rujante ego hama hariho ibiva mu kibano ingene dusanzwe tubayeho mu kibano en general aba bantu yabicishijemwe Madame Oren abantu usanga bariko bararenganywa imisi yose ugasanga umuntu yatswe agatongo kiwe ugasanga umudamu umuntu w'umumama kumbure yafakaye belle famille yiwe bashaka kumwangaza ego hama nakahise k'umuntu ivyo umuntu yabayemwe muri kahise biri mu bintu bishobora gutuma agwara canke atagwara aho novuga cane kahise hariho amantuzenya amwe mu region amwe mu gihugu yagiye abonekamo nk'intambara ugasanga umuntu vyaramusizemwo nk'igikomere bivanye n'abantu yabuze mu buzima canke ibintu vyiwe yagiye arabura ugasanga biramukomerekeje ku mutima biramunaniye kubirengera ego abahinga hariho akandi bavuga ka genetique akaranda ugasanga umuntu mu miryango kubera ko yarafise sekuru yagwaye mu mutwe murambabarira sinza gukoresha terme y'abasazi sekuru canke akaronda merci beaucoup voilà akaronda ugasanga kubera ko mu muryango harimo abagwaye mu mutwe hagiye hibonekeza ku ma generation akurikira abagiye baragwara abahinga sinzi ko mungaza kunyunganira ntibaratora neza na neza ico vyoba bivako chromosome yoba yabaye anormal mugabo ivyigwa vyinshi vyagiye biraba birerekana ko iyo mu muryango harimo umuntu yagwaye mu ruvyaro rwiwe muri generation zikurikira harashobora kubamwo abazogwara ego mu gihe turiko dusozera turiko dushika ku musozo w'ikiganiro kumbure tuzosubira kubatumira mubandanye musigurira bene igihugu mu by'ukuri kuko ni ibintu bihambaye cyane ego nize ntambamye mukunda guhura nazo ngira ngo mu munota umwe na Madame Orene na munota umwe duhere kuri Madame Orene nize ntambamye mukunda guhura nazo mu gikorwa cyane ego intambamyi zirahari kandi ni nyinshi kubera yuko ingwara zo mu mutwe ntizisobanutse ku bantu bose ego kuko ntizisobanutse mvuze ni ku bantu bose kuko n'abajeje gufata mu minwe ico c'ubuvuzi turabona ko kitaragera ku rugero rw'ibindi vyose ku buryo niyo bishitse bakazana umugwayi bigashika akaza ngaho yakire ngaho twese tumwitayeho ugasanga aragize mitene mugabo ko yasuye muri ca kibano batazomutahura batazomwumva batazomwakira ni basanga ari umugore umugabo azoca asanga yazanye uwundi kukaza azosanga bamufuse
bica bigorana akaca asubira kugwara kandi asuye kugwara ntafise uburyo bwo kuza kwivuza hama no kuza kwivuza iyo miti irazimvye ntibizonashoboka kunze kuboneka cyane mu Burundi hama kandi Cnpk abihari ikabavura batariko hariha amahera byose bikaduhanga nk'ubu ugasanga Cnpk irahera amahera menshi ntiribureke kubera abo bantu ntibabitayeho ni byinshi ntawo biheza mutaturonke yakandi kanya ku munsi wose barakoze sa namwe ngira mu masegonda 30 ego ahanini nivyo madame Ohaine yavuze Cnpk turarengerwa rimwe na rimwe ego turarengerwa abagwayi baba benshi nkuko nabivuze kare twaragerageje kwegereza ubuvuzi abanyagihugu mugabo hariho ikibazo c'imiti kicibonekeza leta yari kwiye gufata mu minwe kugira ngo bikunde umunyagihugu avugwe nkuko bitegerezwa rero kuboba bashoboye kudushigikira turacakeneye inyubakwa ngira ngo niko novuga ego donc ama pavillon d'office nko mu badamu par exemple usanga dufise abagwayi benshi cyane ku buryo nk'icumba cari gikwiye kwakira abantu bane usanga kiri nka batandatu kuduga nabo bagiye bagwayi bacu bameze kujya anye mwumva ko kubakontrola bamaze kuba benshi cyane bica bigorana tubakengurukiye okay rero tugira dushike ku musozo nibihe bikogwa mwebwe muvuga muti twebwe mu byukuri tufise iyi migambi n'imigambi shingiro twifuza gushika izini ndoto za z'ikigo Cnpk duhere nganye ego murakoze nkuko twababwiye ibyo twifuza nuko umunyagihugu yoroherwa ego tukamugabaniriza umuzigo kandi n'umuryango wiwe ukoroherwa kubw'ivyo rero twabonye ko kimwe mu miti yotuma ico kibazo gitorerwa inyishu nuko ubuvuzi bwo kwegera abanyagihugu ivyo turiko turakora nibiki turiko turagerageza aba batize ngo banonosore ivy'ingwara zo mu mutwe turiko turagerageza kubibigisha no kuvuga nk'uyu mugambi narimeje kuvuga coopération scolaire mu ntara zine Igitega mu Rumonge ngaha muri Bujumbura Meri hamwe n'Ingozi no kuvuga amavuriro nka yose uhereye ku ivuriro ritoya gushika ku ivuriro rikuru hose harigishijwe abaganga n'abaforoma kuvyerekeye kuvura ingwara zo mu mutwe hama turashimira cyane uwo mugambi kuko wari yumviriye gutanga imiti no kuvuga ngo umugambi utegekanya kugura imiti izokwira ayo ma centre de santé n'ama hôpitaux yose hama umugambi waje winjira mu mugambi wa leta wo tanga ubuvuzi bwiza nararyohewe cyane mu nama naherukamwo higa yejo menye ko baheruka kureviza gusubiramwo les normes sanitaires z'igihugu aho vole canke ico kintu cyo kuvura ingwara zo mu mutwe nukuri cahagazwe ko gose ku buryo kuva muri communauté mu kibano gushika kuma hôpitaux de référence bagiye baravuga ico umuntu wese ategerezwa gukora ego no kuvuga mu kibano baravuga neza ingene bagiye baremesha kiyago bategerezwa gufasha bene gihugu ingene abanyagihugu bategerezwa ku adopter ama comportement sain pour prévenir izo ngwara mu mavuriro mato imiti tegerezwa kuba iriyo nibitegerezwa kuhatangirwa mu mavuriro ayo bita hôpital de district kuduga bisigura ngo ego ni ntambara Cnpk yihaye ariko kandi na leta irikira kora ibidasanzwe byinshi cyane kugira ngo nukuri ingwara zo mu mutwe zihagurukirwe kandi zivugwe nkuko bitegerezwa mugabo nkiraho nyene kumbure muraza kugishikako ego twasanze abantu banonosoye ingwara zo mu mutwe nk'abapsikologe canke abize nk'ivyo madame Ohaine yize abaforoma mugabo bari specialize muri psychiatrie hariho abariko bariga mugabo batariko barashirwa mwayo mavuriro bagiye tugire ko rero dusaba leta canke abandi bose babishoboye nukuri abashoboye abahinga bashoboye kuvura izo ngwara barahari mugabo ni barabingene bahabwa akazi baronswa akazi kugira ngo bwa buvuzi twavuze buri holistique umuntu ategerezwa gufatwa dans son intégralité koko bukogwe nkuko vyategerezwa kuko abaforoma naho twobigisha abametse naho twobigisha ubuhinga abapsikologe bakoresha ntibazobugera ko neza nkuko uwavyize abikora ego none ugiriye ko utera naka mukumbure abasanzwe bafata ingingo reka mu kurangiza nsabe madame Ohaine
mbega nakahe kamotera abafise abo bagwayi muhira bamaze kubata bakiyumvira ibintazi muri rusangi abariko baratwumviriza batahure iki indwara zo mu mutwe ziravugwa zigakira kumbura urashobora kubemeza bivanye n'ivyo umaze kubona n'ivyo wizego. Ego jewe ntobatera akamo ko indwara zo mu mutwe ziriho zirabaho kandi zigakirira kwa muganga atari kwa rumenyi atari mu masengesho. Ego gusa amasengesho na sayo buza umuntu gufata umuti sayo buza duhora turonka abagwayi baturiwe bavuga ngo ariko bakoramwe amadayimoni nibiki ivyo bihagarare bamye ko ingwara zo mu mutwe zihari babazane kwa muganga hama nayo masengesho bari basenge nta gitangira amasengesho umugwayi kwa muganga aramusengera bigafatikanya muga ntamubuze gufata umuti bihutire kwa muganga hama bose kuva hasi kuja hejuru cyangwa kuva hejuru gushika hasi ingwara yo mu mutwe bayigiri yabo kandi bamye ko ingwara yo mu mutwe ari ingwara nk'izindi zose abantu baragwara malaria bagahindura inyifato ariko baguma bubahitse baragwara diabete bagafata umuti igihe kirekire bahaguma bubahitse nabo mu mutwe bigenda uko nyene murakoze. Ego meze nkoshikira gato ya Madame Ohen abantu batwara abantu bagwaye mu mutwe ku bapfumu canke kuja kubasengera bega kubera iki yogwaye malaria batagutwara ku mupfumu canke kuja kugusengera ni ingwara nk'izindi reka twivuze ziravugwa kandi zirakira. Ego nshuti namwe bakunzi mbonesha kuri GCTV ndibaza yuko mudahengeshanya kudukurikirana ni kiganiro cari kiryoshe cyane aho bariko baca hirya no hino ibijanye n'ingwara zo mu mutwe aho batwemereye ko ingwara zo mu mutwe ni ingwara nk'izindi zigakira mbere bakaba banadukosoye ko tudakwiye kuvuga ko abo bazigwaye arabasazi ariko nabafise ingwara zo mu mutwe nkuko abandi bashobora kugira ingwara za malaria. Turabakengurukire cyane bashitsi bahire turakukengurukiye kuba witavye ubutumire bwacu mu muganga Gladys. Murakoze cyane mwakoze namwe kuntumira. Ego turagukengurukiye muforoma sanzwe twa Orene wegereye cyane abagwayi b'ingwara zo mu mutwe. Murakoze cyane nyene nibaza ko twazema gatuma ngaruka muzosubira mukatwibuka. Ego nibaza yuko ikiganiro ntigihereye ngaha tuzobandanya tuyaga muyagire abene gihugu bakurikirana imbonesha kuri GCTV. Ego naho butaha nimwasubira inyuma mugenda amahoro. Murakoze.